Aha. Basi urakunda Bumamuru. Je nibuka ekipe iwacu. Abakinyi batatu ukunda cyane. Bumamuru. Kumwe batatu. Wewe menya ko wewe gusamenya ngo bana. Iyo utababonye muri uwo mugi. Bumamuru je mfana bure kwari iwacu Bumamuru je ndomenye cy'ibitoki. Mbaya ndabikubwira si Bujombo. Bumamuru. Abakinyi babiri basi. Bumamuru. Oh yes, bonjour et bon après-midi à vous tous, c'est your boy presenter Sten, cyangwa cyangwa umwite StenPreseter kuri micro. Inyuma ya micro ya kamera tukaba turi kumwe na RMG kuva kuri Bishop TV. Kuko mubona ino logo ya micro mfise, turi hano kuri STADE INTWARI nkuko musanzwe muri ko murabikurikirana kuma video ahaye acana ko ngaha kuri ekra iwanyu. Twaje ngaha mu bikorwa by'iterambere rusangi aho haje kubakwa ikibuga INTWARI, ikibuga cy'igihugu. Ngo twazunguruka tugenda tubarabira abenshi bagiye bashobora gushika ngaha mu ruhande rutandukanye na cyane abo muri entertainment. Twumvise ko haza kuba ba bifesi, turumva ko haza kuba aba stare bagiye batandukanye. Turi ngaha rero abaza kwashika turabereka byose byashoboye gukoregwa kuri kino kibanza cha STADE INTWARI. Gumana natwe hama dushobore kubaronderera abenshi bashoboye gushika muri kino kimanza. Ni StenPreseter kuri micro, behind the camera RMG, call him Bikori, niwe twashoboye kubonana nawe hano muri kino kibanza. Turagerageza gutembera cyane kugira dushobore kubaronderera abenshi bagiye batandukanye bashoboye gushika muri kino kibanza na cyane abastare bari muri entertainment. Tuende tuangalie kama tutawaona. Chama manzi zimwe gatoyi tubara. Manzi zimwe gatoyi tubara. Manzi zimwe gatoyi tubara. Ko tutababona. Simbizi numvise kari ngaha. Simbizi. Irakuye bana. Manzi ndamura. Kare gura mabuye ngaha. Ngiye ko ari amabuye ngaha. Simbizi wasema namwumvise ngaha kariho ari nguyu ndamubona. Oh yes, nkuko twabimenyesheje Simbizi wasema vumba twamaze kumuronka nguyu ngaha aho ubona n'akayasho kamaze kumutondera kubera ibikorwa byinshi byo kubaka ikibuga cy'u Burundi. Simbizi wasema vumeze fresh. Je ndaho kabisa ndashimwe iteka. Ibikorwa ubibona gute? Eba ibikorwa ni nyina nawe urabibona? Ni nyina. Yameza tutihubona tuzo twagiye gugije. Tubandanije uko n'umunsi umwe. Umunsi umwe bizo wacarangiye. Oya, umunsi umwe turabana nk'ubu aya mabuye turiko turayegeranya tuyashira pembera ya babomoye. Ama duce dusubira kandi indi samedi mze baba. Kubera mbo izi nguvu ubona amafaranga baduhaye ni bure ibikorwa byo kuyikwi bazita kwitorera kugitorera. Hari abantu mu guterera hari uterera inoti hari uterera ingufu n'uterera ubwenge. Aha barazi tuzo turakora tuzo turagira share barazi nk'umuntu umuha kaninke agasheri karikaje natwe bo twavuze ati twebwe nk'abanyabujumbura je n'umunyabujumbura Umunyabujumbura urabaza hariya naho wifotoreze dufoto naho uruguye ese ni wane sindi umurundi hariya ni Bujumbura umugabo ndi umunyabujumbura ubwo ya tugende n'umwanya Simbizi ahantu mbaye imyaka 26 umva ndowaye mu myaka ingavu oya webje sivyo yayo kumenya gusa kumenya ko Bujumbura ndamaye 26 ndazi nawe ufise 26 umugore yavutse jewe ndi Bujumbura umugore abyaye kane ngoro wawe wabandi bantu ubuzeti kwenda kugiye ko je n'umunyabujumbura umugore yavutse dufate je ndahise Bujumbura undi nawe ari kugisepu nyina muri wa Karede cya muri Prince Reja
ari ku gisi avyaye kane ego uri umwe mu bastare benshi umva ntari umunyabujumbura aha muri nyina ya uri umwe mu bastare benshi bashoboye gushika kuri kino kibanza novuga kuri kino kibanza cyo gukora ibikorwa ego meze neza uramuzi nawonzi Simbizi nawe umunyo ndamenya neza ndamumenya neza nayidondorako ni badai ego tuba tuzinyemwe bikeyi ibindi navyo tuzinanye bimwe turabizinanye mu bindi navyo tuzinanye mu bikorwa komera ego bose murabona nabene yigutuka turafashanya ngaho urabona twashize inguvu hamwe mu butandukane buri muntu wese ngafise ibintu byo bayumvira mugabo twese twashize ico bita intérêt rusange inyungu rusange nivyo namanda babwira bene wacu aha twese buri wese afise umuntu ngaje atariye arwariye hari umugore yahukanye araha hari umugore yahukanye hari ngaha wabuze umuntu no munsi dernièrement maire de la ville twari kumwe agiye yabuze umwene wabo nuko no munsi ari ngabo ndakubeta imundwi heze twego turakora yabuze mwene wabo mugabo yaraje urabyumva ariko ibintu bita inyungu rusange ivyo ndabivuze kandi tumukorera cyane ku by'abaririmba cyane gose muze murengera amaranga mutima baze barengera amaranga mutima mushira ikintu bita inyungu rusange cyese ni mukanya football mugabo no fait ko numva yuko equipe yacu ya football bagenda gukinira muri Tanzania bagenda gukinira naye hagenda kumvo zo kubura ikibuga hagenda amafaranga yofashije mu bindi yofashije mu gusanura ibitaro yofashije mu kugura amamatera y'abanyeshuri kubaka amabarabara agasagenda guhabwa niyo mpamvu gati byose n'ibitoro batanga amadolari hari tavuga ati reka izi nguvu tuzishire hamwe ku nyungu rusange ku nyungu zo gukunda igihugu ku nyungu zo gukunda umugwi wacu userukira igihugu niyo mpamvu rero ko uno munota turaha twaje guterera inguvu sivyo aha ni bibiri urashobora guterera inguvu cyangwa ufite n'ibingorongoro urashobora kubiterera abatashoboye gushika ngaha bari bafise ubushobozi bwo gufata amezi 6 yo kubaka uyu munsi cyangwa bazozi ikindi gihe wese inguvu gusubuzayo mugani bisigura yuko stade yubaka gusa hariho ibikorwa bisanzwe hariho amashirahamwe risanzwe riko rirubaka iki kibuga mugabo twebwe nk'abanyagisagara turaza tugaterera inguvu zacu ego umuntu ariko ndavuga ati uri umwe mu bastare bashoboye gushika hano muri kino kibanza na cyane cyane yaho twari twumvise yuko hashobora kuza abenshi bagiye batandukanye ko batashoboye gushika ngaha n'akaye kajambo ushobora kubatekerera ni irihe jambo novuga gihumura ushobora guha abarundi na cyane cyane bumva yuko hari ikintu gishasha kiriko kirakoreka batashoboye kucishikira ngo bakibone n'amaso oya ikintu kimwe cyonyene no batere no babwira nakivuze sivyo jewe no stade nta imwe ndaririmbira muganda amaze kwimubona ko STADE namaze kwimubona ko Kizo namaze kwiba bose nta muririmbyi n'umwe adabona kuri no stade sivyo none twebwe twaragerageze kugira pe sinzi ko wabonye ama video na partage jejo nawe ushobora gushika ndazi wazanye ngaha nuko nagerageje guhamagaza abantu baze ngaha cyane gose so je ndibaza ikintu kire important urabona ko duhegeje byose hano ko tabikuye wabibonye rero tugiye ifoko tugenda twumva ijambo hari yaho gamba basikirize ibyo riri important ikintu kimwe gusa no bahamagarira abandi baririmbyi bose uyu mutungo rusangi ni umutungo w'igihugu dukwiye kubungabunga sivyo cyane gose uyu mutungo wa Burundi sivyo Burundi nayo n'ubutaka bwacu sivyo amene wacu so rero guharanira inyungu rusange inyungu z'igihugu ni vya buri murundi wese simaka ngo umutegetsi simaka ngo maire de la ville simaka ngo banyine cyane mukuru w'igihugu simaka umushikiranganje sivyo tutabura yuko twese turi hamwe birashoboka sivyo amene wacu rero ikintu kimwe gihari uwo musani yigira ngo afisa ama show business ahubwo basi afumamagarira basi abafana biwe bazi none nidukoze none nga ugira umufana urafise umugwi wo gufana ngaho mu gihugu umupira w'amaguru umupira w'amaguru aha
basi urakunda Bumamuru je nibuka ekipe yacu abakinyi batatu ukunda cyane Bumamuru ni batatu wemenya ko we gusamenya ko bana iyo utababonye muri uwo mugi Bumamuru je mfana bure kwari iwacu Bumamuru je ndomenye cy'ibitoki mbaya ndabikubwira si Bujombo Bumamuru abakinyi babiri basi Bumamuru wewe babikinyi babiri je ndamupira Simbizi tugushimire cyane kumwanya uje bigereza namwubaho cyane mwe mutarakora subscribe mumandanye mukora subscribe ni Bishop TV Sten TV mukore subscribe hama tubandanye twitagatira